Ufite ngaha kw'ishuri rya Lycée de la Tanganyika ya mbere twari twavyitunganijemwo kijanye no gutangura ishure. Twari twagerageje kugira adaptation de cours hakiri kare, twaragize n'inama n'abarimu muri vacances kugira ngo bazoze biteguye, kuko ku munsi wa mbere ubundi hari usanga bariko baragira isuku, mugabo ivyo vy'isuku biba bitwaye amasaha babwirizwa kwigisha. Naho twaciye dushima kugira inama kugira ngo twitegure hakiri kare, kuvuga uno munsi abarimu bari mu ishuri. Abarimu turarindiye ko batwongera abandi, mugabo mu kurindira twakoze nk'uko twakoze mu mwaka uheze, turacakoresha bakutsa kivi, ariko turafise ukwizera yuko bazoduha abandi muri iyo kritima bariko baragira. Abana bo mu icenda ubundi twabwirizwa kwakira abimutse bava mu munani, hanyuma hariho inama nshikiranganji iheruka gukorana, hama bafata ingingo yuko tudubuza 1/5 y'abana bari mu ishuri. Ico rero umuyobozi afatanije n'ujejwe ivyigwa baca bakora, baca bafata abana bimutse bagaharura ko abimutse ari 5/5, hanyuma ugaca uteranya ko iyo 1/5 igaca iba 6/5. ni ukuvuga uca ufata aba bana we wari ufise ukagwiza na 6 ukagabura na 5 kugira ngo turonke abana bazoba bari mu ishuri bose. Abazoba barenze ko rero mwabutoye, abazoba barenze ko kuri babandi wari usanganywe bimutse, nibo uha ibibanza. Abo nabo uca ugenda kurajya amafishi baba baratanze y'amanota, bamenye amaresultat ya concours, aho bakoreye ku maresultat ya concours bitondetse par ordre de mérite, ugaca uraba abangana na effectif watora, akabariho uca marge. Abashitse muri iyo intervalle ni bucuha ibibanza. Naha rero mubona n'abandi bantu baguma bari ngaho bavuga ngo tudubuza abana tubaha ibibanza, mugabo dukorera ku itegeko. Abavyeyi kuvyumva, urumva umwana wiwe mu gihe ataba yashikiwe kuvyumva biragorana, ariko abavyeyi bazoza bavyumva buke buke. Gusa ndababwira bagende kurondera ibibanza ahandi, ko hari aho ushobora gusanga ibibanza bikiri, ariko nka jewe ngaha nta kibanza numva yuko yoca aronka nk'uwo tarasanzwe yiga ngaha wewe nivyo nakunda ntivyoshoboka. Ko sinotora biwanje ngo babe batari mu ishuri hanyuma zo gutora uwundi aba ari wenje nk'ikibanza. Amahera yasanze ariho mu gihugu cyose amashuri atangura n'ungaye Gisenyi kuko nyene, mugabo turabona yuko abanyeshuri bariko baraza buke buke, ntibaragwira cane. Ari naco gituma twabonye yuko tutoca dutanguza ivyigwa uyu munsi nyene, kubera ntidushobore kuzosubiramwo ivyo bazoba babonye uyu munsi. Twahisemo yuko boca bakora ivy'isuku kugira ejo abariho duce dutangura n'ivyigwa. Abarimu bariho barakwiye, kiretse yuko hari aho twosanga tuzokenera nk'umwarimu canke babiri ku barimu bazoba bafise ivyigwa vyinshi, icigwa batanga mugabo bakaba bafise amasaha menshi kugira babasahirize.